inyuma y'uko umugwi ugira kabiri w'ingabo z'Uburundi ushitse mu buseruko buharaniye intwaro rusangi ya Kongo kugira ngo ucungere amahoro n'umutekano muri Kivu ya ruguru. Ingabo z'Uburundi zatanguye neza na neza igikorwa aho zatanguye kwiyegereza abanyagihugu muri Kivu ya ruguru. Turagaruka kandi muri kino kiganiro ku ngabo za M23 nyuma yo gutanga agahengwe hafi iminsi 5 yose zatasubiye gukora imigwano nk'uko ishikirizwa na guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru kuri uyu wa gatanu. Naho leta ya Angola biciye mu nama nshingamateka yemeje kurungika ingabo zishika 500 mu gucungera umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Muri teritwari naho ya Beni abasivile bashika 10 baragandaguwe n'ingwanyi za ADF mwijoro ry'uwa 18 rishira uwa 19 muri village ya Nguli muri sheferi ya Bashu no muri Baswaga muri Rubero ni muri teritwari ya Beni. Nimuze rero duce hirya no hino amakuru agenda atandukanye avugwa mu ntambara na cyane muri Kivu ya ruguru aho abagwanyi ba M23 ndetse n'indi migwi yitwaje ibigwanisho igenda igisivya hirya no hino. Kuyu wa 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023 leta ya Angola biciye mu nama nshingamateka yemeje ibwirizwa ryo kurungika ingabo 500 no kuvuga batayo mu gufasha gukingira abasivile mu buseruko bwa RDC no kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano ya Rwanda aho M23 itegerezwa kuva mu bice yigaruriye ikayoboka inzira y'ibiganiro. Ni operation rero izomara amezi 12 ikazotwara miliyari 11 miliyoni amajana 266 ibihumbi amajana 872 by'amakwanza nk'uko vyemezwa n'inama nshingamateka. Nk'uko rero vyemejwe n'iki gihugu ca Angola biciye mu itangazo ryacishijwe kuri Facebook ikigerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023 ngo izi ngabo zizocungera umutekano na cyane aharekuwe na M23 no gufasha gukingira abagize komite yibahirizwa ry'amasezerano y'iyo Rwanda baraba kungene agenda akora. Christopher Rutundura ku wa 13 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023 asanzwe ari cegera c'umushikiranganje wa mbere akaba ajeje ibibazo vya RDC n'amakungu yemeje ko izi ngabo zitazoba zije kugwana. Yagize ati ingabo za Angola zizoza kuraba niba abagize M23 bubahiriza zone de cantonnement bemeye nk'uko biri mu nama yi Addis Abeba. Inama nshingamateka rero yemeje ko iyi ngingo abashingamateka 220 basanzwe bayigize 178 bari bitavye bose bakaba baremeje yuko bino bintu bija mu ngiro. Itangazo ryasomwe na Furtado Francisco asanzwe ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kuri wa 18 z'ukwezi kwa gatatu. Rero President wa RDC Felix Antoine Tshisekedi akaba yaciye agira urugendo muri Angola aho yanabonanye na President Joao Lourenço. Bino gihugu ca Angola ni gihugu gisanzwe gifise uruhara rudasanzwe kuko arico gihugu gihuza hagati y'umuhari wa M23 ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni urugendo rudasanzwe ariko kandi ruje kubahiriza amasezerano kugira ngo ruje kubahiriza amasezerano yatewe kigikumu kugenekerezo rya 11 z'ukwezi kugenekerezo rya 2023 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2023 aho inama idasanzwe yari irongowe n'ibihugu bigize akarere ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Angola gisanzwe ari igihugu gihuza hagati y'umuhari wa M23 no gihugu ca hagati ya M23 n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bimeze uko
rero mu gihe ku magenekerezo ya 15 na 16 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023 uyundi muce w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDN washitse muri RDC akaba bagize umuce wa Aircraft East African Community Resistance Force Regional Force, ndetse kuri wa 18 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023 kikaba igikorwa cy'abajanye cyaratanguye gushigwa mu ngiro ahatandukanye, aho ingabo zatanguye kugendera ubuce bwari bwarafashwe n'ingabo za M23, aho zitatanguye gucungera umutekano, aho zasizwe ni mu turere twa Mushaki, Matanda na Kiloliwe muri Masisi muri Kivu ya ruguru. Ibi bice biri mu bice M23 yari yarigaruriye. Ibi bikazotuma rero inzira ihuza Sake, Kiloliwe, Kichanga yugurugwa, ndetse n'ibidandazwa bikabasha guhanahanwa ukuri kwamye. Kwigenekerezo rya 13 rero gushika ku 10 kwigenekerezo rya 18 habaye iminsi 5 y'agahengwe mu buseruko buharanira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, aho ndetse ingabo za M23 zatanguye kuva mu bice zari zigaruriye muri Sake ndetse na Kaluba, inyuma yo kuva muri Mweso, muri Masisi na Kibirizi muri Rucuru, nk'uko bitangazwa na Radio Kapi. Kuva kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023 nk'uko vyemezwa na Constant Ndima, guverineri wa Kivu ya ruguru, ngo ingabo za M23 zongeye kubura imigwano, aho zateye amapozisiyo atandukanye ari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Aho ngo zateye izo ngabo ni mu mapozisiyo ya Mpati, Kibaya, Nyabibwe, Kaderisha, Lubare na Nyamuzimo ni muri teritwari ya Masisi. Yibukije kandi yuko uyu Constant Ndima asanzwe ari guverineri wa Kivu ya ruguru yuko ingabo za M23 zikwiye kumenya ko abanyagihugu n'ingabo za FARDC zitahari nk'ingenzi, aho ngo zijejwe kuraba gusa, ahubwo ziri kugira ngo zibungabunge amahoro n'umutekano. We na General Marcel Mbanga baciye bagendera izindi position ziri muri territoire ya Nyiragongo na Kimoko na Mubambiro muri territoire ya Kamulonza. Ibi bimeze uku mu gihe kuri ubu amahoro twavuga ko atangiye kuboneka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, kuko umuhari wa M23 waratangiye kugabanya ibitero, aho wagiye urarekura ibice n'ibindi wagiye urafata. Ku yandi makuru mu buseruko bwa Iharanira Rusangi ya Kongo rero nuko kuri uyu wa 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023 iyindi fashanyo ivuye mu bihugu vya Buraya n'Ubufaransa yashitse igashikizwa abanyagihugu, ikaba yarigizwe n'itoni zishika 13 kugira ngo babashe kwikenura. Igihugu cya Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo rero impunzi zishika ibihumbi 800 akaba arizo zamaze kuva mu vyabo kubera iyo ntambara iriko irabaye. Reka tubashimire kuba mwabanye natwe, tubashimire kuba mubandanya mubikora, mugire subscribe kuri channel ya YouTube yacu y'ibyacu tugira ngo amakuru atandukanye muze mwaronkera ku gihe, mugire aho muba mwubahwe, turi kumwe ndetse twama turi kumwe nanyu. Thank you so much, turi kumwe.